Turabaha ikaze mu kiganiro Modagro kiba gifashwe mu mugongo n'umugambi tuyage wa Search for Common Ground kikaba gishikirizwa na Agro TV. Uno munsi tukaba tuza kubayagira kudukoko turibwa mu gifaransa bitwa insectes comestibles, tukaba tuza gushimikira hanini kuswa. Kugira rero dushoboye kuyaga kuri ico kibazo turafise umutumire akaba ari umwigisha muri za kaminuza akaba yitwa Professeur Jean Dimubandi. Professeur Jean Dimubandi, turabaha ikaze mu kiganiro cacu Modagro. Yego ndabaramukije. Ego musanzwe mwaragize n'ubushakashatsi byerekeye ubukoko insectes comestibles kuko usanzwe buribwa. None twashaka rero mutubwire ubwo bukoko n'ubukoko buhengaye iwacu twoshobora buhari. Ego murakoze cyane. Tumaze imyaka nivyo tugira ubushakashatsi ku bukoko buguruka mu Faransa bita insectes comestibles. Dufise amababa mugabo n'udufise amababa nyene natwe turagize ku bushakashatsi. Hadi Burundi twarashoboye gutoza dusanga nko mu ntara za Kayogoro hariya mu Kumoso cyane no twatanga kugigisho gikorwa twasanze hari ubwoko bwinshi burenga na 13. Harimo iswari nkunda hari nyabwoya harimo ni insenene n'utundi biva rero ku ntara mazina yabo twari usanga bazita uko n'ukundi mugabo twose twaratoje turagira kuko ivyigwa hanyuma turakorana n'abaganda n'abanyarwanda turatoza turabona yuko hari bisano ibiri hari iwabo n'ibiri ngaha ugasanga rero biradufasha kugira tumenye utwo dukoko dufise kandi dusanga utwo dukoko by'ukuri n'utwo twingira akamaro mu buzima bw'abantu. Ego rero muri utwo uravuze ini wacu hari gushika kuri 13 munarenga muri ubwo 13 bwose abarundi basanzwe babuzi boba barabufungura aho utwo dukoko usanga turiko turarara nk'iswa dufate abantu benshi usanga batuzi hani igihe n'amasoko atusura kurema usanga ari bose birisa kuja kutunoba kwa turiko turava mu migina hari n'ahandi rero usanga ego batabaramenya ukuntu badufata bakaja kutubanova hirya no hino aho rero usanga benshi batuzi kandi batufungura itwo nababwiye utwo n'utuntu tuva mu migina hari n'utundi rero usanga tutagira amababa to mu Faransa twita malarve usanga rero nabo canke usanga biba mu mase mu biti bavyarabunzwe ivyo navyo nyene usanga mu ntara nyene birimwo usanga rero abantu babizi kandi bagashobora kubifungura ni menyamenya nuko iyo zaraze mu masoko usanga by'ukuri hariho utwo dukoko bashobora kutudandaza kandi tukabagira akamaro. Ego reka tugaruke cyane rero kunswa kuko inswa turazi yuko kumbure hari abatari n'utarayiya kumbura amaze kuyumva ni ibintu ngira akamaro canke ni ibintu akaryo inswa zitanga keza haba kuboshobora kuzidandaza haba mbere no kuboshobora kuzifungura. Yego murakoze cyane izo nswa rero ku bantu bamenyereye kuzifungura bazababwira ko ari udukoko turyoshe udukoko turyoshe twaryohera mu kanwa umuntu atangura kuvuga yuko tubaryohera mu kanwa ikindi nuko iyo uvanze n'ibindi bifungurwa rutuboga ari udutoke canke ugasanga by'ukuri biguhaye utuguvu gusumvya hari n'abandi bashobora kudusya bakagiramo igafarine bakagiramo ubuyi bagahereza abana cyangwa bagahereza n'abantu bagwaye nabo nyine hari igihe bibafasha rero twoye abantu benshi baratwikorako kubera bazi nyene yuko dufise ivyunyunyu vyiza dufise ingaburo nziza zishobora gufasha abantu babikeneye s'abantu bagwaye gusa n'abandi rekangira ndaza kubereka ngaha ibyategekanijwe mu mahanga nakantu ushobora kugira uri ku rugendo ugasanga karaguhaye inguvu ugasanga rero n'ibintu bitingira akamaro cyane. Urashobora kugatekera uburyo butegurwa urashobora kugatekera ukashobora no kugafungura kurya umuntu atekera igisuguti kurya umuntu atekera impamba nyene agiye ku ishuri cyangwa agiye mu murimo
ivyo ni ibintu vyiza cane murabona yuko umuntu arakikorako kagamuha inguvu kubera harimwo ibyo bita proteine ingaburo zitwa proteine ma vitamine B12 ama fer ama zinc magnesium ibintu vyose ni ibintu vy'ingaburo bikenerwa mu magara y'umuntu ivyo ni by'ukuri abantu bamwe bamusanga batabizi mugabo bamenye yuko ivyo bintu usanga ari ibintu byingira akamaro mu magara y'umuntu. Ego kumbure ngira ngo kuba batabizi nuko badashobora kuba babubona canke bugurishwa aho bamenyereye aho bazi nene izo nswa ziboneka gute zivahiye. Inswa rero nkuko mayivuze inswa zo ziva mu migina ziva mu migina si ibintu borora cyane ibintu biva mu ijuru oya ziva mu migina iyo zaraze rero cyane yakavura rero kanywesheje kabisa akavura ari kenshi nko mu kwezi kwa 11 ku 12 zica zisohoka zikaca zisohoka rero nico bita kurara zica zirara rero hanyuma abantu bakaca bagenda kuzinoba rero ivyo abashakashatsi bariko baragira ko yishigwa barabe yuko batoshobora kuraba ukuntu bozorora mugavyo bamaze gushikako nuko borora ubundi bwoko two twita grillon cyane tenebrion izo rero zo baramaze kugira ukumenya ukuntu bazorora ariko inswa nazo nibaze ko ubushakashatsi bukenewe kugira tumenye ukuntu ico twabonye mu vyigwa twagize muri ubwo bushakashatsi twasanze bene gihugu bafise ubuhinga bo nyene banitoreye ubuhinga bwo kuzicungera zikaguma zikomeye zigashobora kumara amezi mu mubindi baba n'ubuhinga batoye nyene bene gihugu twakoranye zikaguma zikomeye amezi n'amezi ico gihe babitwereka nuko zari zamaze amezi ane ziri mu mubindi kora mu mubindi barafata bashiraho rijya vu ryo kumugina hanyuma bakazishiramwo hejuru hacafuka ko urujo batobaguye bacarenza ko utwazi mugabo bashiranamwo na basoda bazo kugira abo basoda bazaraja kurondera ibi byo zijya zikaje zimara bakaca bazaramemera utuzi kuri utwo twatsi babashizeko rero twasanze bishoka kumara amezi arenga 8 ikindi rero twabonye kituma twimvira ku byo bizashoboka ko umuntu yozorora nuko abene go baratubwiye ko ashobora kunguruza umugina hama avuga ati mu ndimo two mugina imigina ni myinshi ngana yindaye kureho bashobora kuyikura bagatwarana mu mwamikazi wazo baca nabo basoda hanyuma aho hantu bazitwaye handi akaba ariho zibandanye zigashobora kuba kundi mugina zigashobora kubandanya zigwirirana twerero turiko turibaza yuko harashobora kuri kubuhinga kugira umuntu ashobora kuzorora muga ivyo bintu turabishikako ego kumbire zirafitanye isano n'inzuki ego cyane ni bego birafitanye isano tukibaza yuko atankeka yuko umuntu ashobora gukora akujya nyine umuntu yegeka unazoshobora gushobora nkeka mushobora tubyita nyine kwegeka iswa ngira ngo kumbere hazoboneka ijambo rijanye ego tuzosaba abandi bashakashatsi babanonoseye ivy'indimi badufashe gutora ego muga turabona yuko kurya inzuki bashaka kuzikuramwo ubuki ba muntu agatera imbere n'inzu umuntu arashoboye kuzorora kuzidandaza havamwe ibintu byinshi kubera bugiswa harimo amavuta menshi ayo mavuta ari gihe bashobora kuyakuramwo bakashobora kuyisiga bashobora kuyakoresha gukarango bashobora kuyakoresha ngira hashobora kuvamwo ubushakashatsi bukomeje barashobora gutora yuko hazoshobora nko mu bihugu by'Ubushinwa n'ahandi baramaze gushika ko gukuramwo insuline muri izo insectes comestibles barashoboye kandi gukuramwo amavuta ashobora gufasha ibintu byo kwisiga ibintu by'ingwara z'umubiri ivyo rero ni ibintu bikenewe kugira ubushakashatsi abahinga turabateye akamo yuko boza nabo nyene tugakorana kugira nabo bazodufate mugongo mu kurondera ubundi buhinga gukuramwo nshaka kuvuga ubushakashatsi bushobora gutuma ivyo bintu bivamwo muswa dushobora kubikoresha ibindi atari gufungura gusa ahanyuma hari muri bifungurwa bihinguwe biva mu twatsi ya insecte mwazanye ngasinzi ego aha tuntu nkuko mubona ngaha ni
nutwo nazanye nyene nitwaje utuye n'utuntu naguze mu mahanga mu Bubiligi akakamubona konye naka kagugwa amayero ashika 10 ni nk'amafaranga dufatiye nko kuri 30 urumva akantu nkakaye ko karimo inyungu nyinshi kandi akarero uko mukabona n'utuntu mu gifaransa batwita verre de farine simbona ukuntu nobyita mu kirundi uture n'utuntu two baramaze kumenya kuduhingura baramaze kumenya kutworora utuwira ashobora kudufungura kujya nyine tumeze nka buryo gikaranga ni nkuko ushobora kudufata ukoresha mu salade ukoresha mu two kurya mateze cyangwa gadusya twavuga mu ifarine nico kimwe uduhori natwo nyene boroye bashoboye korora basanzwe borora mu Faransa bashobora gusanga natwo nyene ushobora kutujya nka kurya ugindagara hanyuma cyangwa ushobora kutushira hamwe mu spaghetti mu sauce mu kibuka dukaraca ushamo n'utuboga natwo nyene n'utuntu dukomeye cyane utundi nitwaje n'utuye n'utuntu bavanga n'utwo dukoko twa insects basham nka kujya umuntu ashobora gufata ikaranga akazivanga nka kujya bagira isambusa tufata ubwanga rero yoyo urabona yuko bashizemwo mu bintu by'ikizungu barashoboye gutekera neza akarero urashobora gushira mu mufuko mu isakoshi hehe ukigira ku rugendo cyangwa ukagenda ku ishuri ugashobora gafungura kaguha ingufu nyinshi cyane akaye cyangwa yuriye tubitwotwo irabusura gufungura ku mugoroba ari umuntu w'umusportif wo umuntu agira sport ituwe n'utuntu duhitanga ingufu nyinshi cyane nashimye rero kutuzana kugira nzira bereka abandi mu gihe natwe ushika kuri ubwo buhinga byotuma dushobora kuhingura abantu bagashobora kudufungura gutya nyene kandi nubamenyesha yuko turyoshe cyane ego naraduhonje afatari gake turaryoshe umuntu agashobora guhinga ingufu natwe rero mu gihe hoboneka ihinguriro ryo kubukora barashobora kuza baranugutandaza no mu mahanga mu bihugu bibanyi cankwe no hanze bigashobora kutuzana n'amadovize gushika no munsi tuzi yuko ibizana amadovize amahera y'agaciro ari inzahabu ikaba n'icayi ariko ibi navyo birashobora kujamwo nayo amake mbwayo kongereza ati sorosoro igwiraho rigiye ego none twumvise yuko mu muswa ziraboneka barashobora kuzikura mu migina bavuze ko mbere bashobora no kuzihingura mu ifarine none ino iwacu hari ifarine yoba ihingurwa mu muswa iyo bihari gushika no munsi ntiturabishikako ariko twibaze yuko vuba nyavuga ngo tuzobishikako kubera twaramaze kuvugana n'abantu basanzwe bakora ibintu by'ibisuguti amapatisserie barashobora kuzudufasha kugira bagire ifarine twokoramo ibisuguti twokoramo utuntu nk'utuye mugabo icyo mwamenya nuko niba uraba mwinshi kugira tubyizere tugira akantu kaza guhingura ivyo usanga ata mugabo numva ibi rero kubera kagifise akamaro kenshi gafise akanovera kandi kagira ibyunyu byinshi ingaburo nyinshi ibi rero birashobora kuvangana urashobora kubivanga n'ibindi kugira ibifunguro kurajya biguhinga ingufu nyinshi urumva dukeyi tugiye tukavangana n'ibindi bisanzwe kurafungura bica bitanga ubukomezi cyane kuvyo kujya umuntu afungura urumva rero yuko akandi dukeyi murashobora kutuvanga niyo bariko barafungura utuye dukaranze cyangwa mushaka byo kujya kirazira kujya byinshi kubera iyo urufunguye na byinshi ari gihe ugira diare hari gihe ifo kujya ufungura utuntu tumeze neza kubera dutanga ingufu nyinshi cyane dufise amavuta menshi muri two ugasanga rero ugize ukajya byinshi byashobora kugaruka mbi basanga umuntu agize na diare nico bituma rero ugira dukeyi gusa ukavangana n'utuntu ibikenewe kujya byinshi yego kandi ni byiza yuko n'abantu bazomenyera kujya utuntu duke nturinde kugira urusahani cyangwa urusafuriya mu byo kujya muri byo guha ingufu oya utuntu guha ingufu cyane gusumba
bya bintu byinshi by'ibijumba amateke yuko byose usanga bivuga n'ibiharage ibi biguha ingufu nyinshi cyane gusumba. Ego reka tugushimire Professeur Jean Ndimubandi kuri kano karyo waduhaye ukatuyagira byinshi kuvyerekeye utudukoko dufungurwa no kuzo. Nije ndabashimiye nkaboneraho gutera kamo abandi bantu bashobora kwifuza yuko tubikorana ibikorwa barashobora kuza tukazobikorana hanyuma abagira neza cyangwa ashira hamwe nabo nyene baze baduterere badufate mu mugongo dushobora kugira ubushakashatsi twarumvise yuko hari n'abandi bavyumva neza bavyumva nka twebwe tunosaka yo rero kubatera kamo baze tubikorane ku neza y'abene gihugu ku neza y'umurimyi n'umworozi. Turabishimiye cyane turabashimiye namwe bwe mwese murako murakurikira kino kiganiro cyacu naho gutaha.